Big FIZZO ni inyenyeri ikomeye cyane mu Burundi. Big FIZZO numwe mu baririmbyi baseruka mu mahanga. Abanyamahanga bakagira ubwoba. Big FIZZO yarigeze gucreate ikintu ndaryoherwa cyane mu Burundi. Yarigeze gucreate terme y'umudimudimu. Big FIZZO iyo utari mu Burundi turabura content abamenyesha makuru. Urondeye muririmbyi ukarondera nka Satb akakubwira ati spiri dogo niko bize Dramatic indirimbo na Davis D na hariho indi ya Juno na Dramatic indirimbo shasha yitwa Hoshi ijya turayizi Dramatic indirimbo shasha yitwa Police nta numwe yakubise hit Big FIZZO atarakubita hit nta numwe afise hit isumbi ya Big FIZZO murabo bose hit turaziriko kuri Lala yakiriko na Chris Easy kumuna taraja kwiraba ndambwira ngo uja kuraba hit song ni indirimbo nziza hit ariko ntushobora kuyinganisha niya ngangari ya Big FIZZO naraje muri Buja Hit naramwigira Landry promoter benshi baramuzi ndamubwira ati Landry ndafise ikintu kiri muri jewe capitaine ndifuza kumfasha unyereke inzira kugira nanje nzovuga ati hari umuntu yafashije Landry arambwira ati yambwiye ati capitaine niko bize gandira na If Bali Landry abyeganira If Bali ndavuga ati okay Landry promoter gusaba deal muri PRIMUSIC si kosa yarabisabiye baramwemerera none ariko arakorana nawe arakorana cyane okay none uwo SIMBIZI uvuze ariko akorana nande muri no mwanya Coucou, salut encore la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous bien. Unijoro kuri micro mwamaze kumenyera. So reka ndababwira yuko wana nabemereye kuzoza ndabazanira za nkuru zigiye zitandukanye. Kako nabemereye no kubazanira ya nkuru yo muhero w'isi. So guys, murabizi yuko iyo ofisi micro iba ari micro 1, hariho micro 2 ibiri ku rundi ruhande. Kandi murabizi kiyo naje ntaza jenyene so inyuma ya kamera turi kumwe na Jamtal ni watuma turonka ama image nkaya meza agiye atandukanye. So guys, I'm with a handsome boy BG ni boga Nikatungakira kuri kamera zacu za Buja Town TV capitaine de la capitale umujournaliste kuri PJ Classic FM umujournaliste kuri Tiwa STV TV online no umu ex journaliste kuri More Time TV umu ex journaliste Buja Hit TV ni Buja Hit Buja Hit Buja Hit TV eish na maefre menshi antuka ikanda kwakira kuri kamera zacu za Buja Town TV umva nagombye kuvuga Buja Hit mvuze Buja Hit numva Buja Town embele kwa kukei birasa ariko ndamukiriza abakunzi kwanza ba Buja Town TV and then bambwirire kakanuka Hello guys, ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nundi musu dasanzwe, n'indi mateka dasanzwe. Kongera kandi kubona namwe kuyindi cyuro. Nitwa Capitaine de la Capitale. Uyu munsi ndi kumwe na Nice Sky muri Buja Town TV. Oui, merci beaucoup. Dize kuno kiganiro kiza kunezera cyane. Uza kuhamenyera byinshi vyerekeye industry, byinshi kuvyo Nice Sky aza kubaza. Surtout Nice uraberewe nakunze outfit yawe you know wait uraberewe cyane you look so good urazi wait niko ndondera kajya karirimbo ka one love ko nari siko kabara gatangura none iyo presentation iheze yategeza kuja mu one love kuri radio uranyibukije iyo ndi kuri radio kenshi ndakunda gutanguza indirimbo iyo haheze another beautiful day another blessing one love niko ndayirondera ndayibuze ni indirimbo nkunze gutanguza kenshi mu biganiro byanje kuri radio abakurikirana PJ Classic FM niyo ndirimbo nkunze gutanguza mu kiganiro ciwanje nkora oui ndayikunda kuko kino ni rya ndirimbo premier titre ni one love urukundo ni ikintu ciza cyane mu bantu urukundo mu Barundi urukundo mu bene gihugu urukundo mu bantu urukundo mu bajene
urukundo mu bapapa, urukundo mu bapasteur, tu vois, n'urukundo mu bashehe, mu barasta, yeah, of course, mu rukundo mu bariko baradukurikirana, urukundo ku bantu bakunda igihugu cabo c'u Burundi, of course, nico mba ndiko ndavuga. Tuve kw'iradiyo gatoyi disimbire mu kazi kacu ka journalisme, naho tutavuyeho cyane turaza kuhagaruka kuri radio. Ni Capitaine de la Capitale, twamubonye yakira umuririmbyi Big FIZZO. Yaravuye muri France, twamubonye kuri kamera za Capitaine de la Capitale, uri kuramukoresha emission. Navuga ati FIZZO arafise amamedia akorera ko emission by the way. Kuburyo nokugira ati nga anyo turamurondira tukamara na 2 mois tukiriko turasaba audience. We vyakugendeke gute? Vyarakoreye ku murongo Big FIZZO? Gukorana na Big FIZZO ni ikintu c'iteka ridasanzwe nko ku muntu w'umumenyesha makuru akorera mu gihugu cy'u Burundi. Big FIZZO ni inyenyeri ikomeye cyane mu Burundi. Big FIZZO n'umwe mu baririmbyi baseruka mu mahanga, abanyamahanga bakagira ubwoba, nkuko tubona ba Diamond baje mu Burundi. Big FIZZO ni icon y'umuziki w'u Burundi. Ndizeye yuko n'umukuru w'igihugu aramuzi Big FIZZO. Of course. N'umwana avutse akuza rumva FIZZO. Oui, nakuze ndamwumva Big FIZZO. Nifuje kuba umenyesha makuru kuva nkiri mu mwaka w'indwi. 7e année. Jusqu'à maintenant. Rero Big FIZZO nakuze ndamwumva. Gukorana na Big FIZZO hajya yari iteka ridasanzwe kuri jewe. Ukuntu namuronse naho byari ibintu by'agaciro. Nasanze Big FIZZO yari umuntu akunda gukurikirana ibiganiro byanje. Reka. Yarakunda the way Capitaine akoresha ibiganiro abantu, vibe ya Capitaine mu biganiro, something like twahuye agishika mu Burundi, jewe sinagiye airport uwo munsi ndibuka. Yaraje mu Burundi, sinashoboye gushika airport, sinashoboye kuja kumwakira, arashika mu Burundi, akigwa n'abandi bamenyesha makuru bari airport barabibonye. Benda guciremwa gatoyi, wariyumvira yuko ushitse kuri aeroport ndavuro nka content canke waravuga ati fine? No, narifuje kuja kuri airport kumwakira Big FIZZO, ariko muri TV yanje nkorerako hari ibintu bitagenze neza hariya muri management, bice bisaba yuko ntashobora gushika kuri airport. Ariko Big FIZZO uburyo butasohotse gushika kuri aeroport. Big FIZZO nibisanzwe rega nibisanzwe. Oya, twese dufite indi programme, twese ndihite mwindi programme yihuta cyane. Okay. Big FIZZO yarashise airports, ariko umunsi mura na Big FIZZO ngo makorana ikiganiro, ndibuka yari amipro, bari baje gukorana na amipro. Ariko ari ni hari hafi ya RFM. No, yari kuri Buja FM. Buja FM. Yari je gukorana na amipro, manzi nanje. Ndamurindira araza, arambona, wow, Capitaine Big FIZZO. Capitaine, ndamubwira ati yes, Big FIZZO. Ndaryoherwa kumva Big FIZZO yora nkurikirana, ambonye akaryoherwa. Arambaza ati tugomba dukora ikiganiro Capitaine, ntugende tudakoze ikiganiro. Niwe yanyibwira ati Capitaine, Big FIZZO yarambwira ati Capitaine, ntugende tudakoze ikiganiro. Kabisa. Dukora ikiganiro. Ndamubwira ati okay, nta kibazo, nama niteguye. Reka tuhaturire vyume vyume. Turatwika. Ikiganiro kirakundwa nice. For sure. Abarundi baracakiriye neza. Wari umunezero udasanzwe. Niki kintu muri uno mwanya wosaba Big FIZZO? Kavuga uti nukuri boss, genda gusaba iki kintu kabisa. Ikintu kimwe no musaba Big FIZZO, umva umwifuza ko wewe nuko yogumana agatima ko kwama akunda abamenyesha amakuru, kwama ashigikira abamenyesha amakuru, kwama yitaba telefone z'abamenyesha amakuru. Mu buzima, iyo uri mu buzima bwa minsi yose uri mu gikorwa nk'umuziki, ni vyiza kwitaba abamenyesha amakuru, ukamenya ko abamenyesha amakuru baba bakeneye amakuru kuri wewe. Ntibaze kurondera ko amakuru hama uyabime, birababaje ku mutima. Uri umuririmbyi canke uri umumenyesha amakuru, urondeye umuririmbyi ukarondera nka Satb akakubwira ati speed dogo niko busy. You know Satb akubwira ati niko busy. Ariko biba bimeze peke. Urumva ntavyo arambwira ko nakarinda kubwira. Kuzumva ati niko busy. Urumva ugiye mumenyesha amakuru ntaza gufiringa God.
Yeah, of course. Rero ndakunda ndifuza ko Big Fizzo yobandanya yitamenyesha makuru ko nyene akabandanya yubaha ama media akabandanya atanga content. Big Fizzo iyo utari mu Burundi turabura content abamenyesha makuru. Usanga ata content zihari. You know, ariko yari mu gihugu cacu c'u Burundi turaronka ama viewers. Muraronka ama content. Aratuzanira utuntu agakreya nk'akantu k'umudimu. Big Fizzo yarigeze gukreya ikintu ndaryoherwa cyane mu Burundi. Yarigeze gukreya terme y'umudimu. Abarundi benshi bumvise terme y'umudimu baraja ngaho baravuga amajambo. Ariko umudimu ni iki? Je numva umengo harimo indimu. Umudimu ni terme ya créé na Big Fizzo. Benshi bayijudginze uko bashaka. Ndibuka yari muri Gera Plaza twari turi kumwe na Big Fizzo. Yarambwiye ati kapitene burya ngoma nkore igiteramo c'amateka. Ndamubwira ati muze kora umuti. Niwe nyenyeri y'igihugu. Niwe abarundi. Niwe abaririmbyi benshi barabiye ko kugira ngo bashikaho bashaka gushika. Hari abantu babiharira canke bakazana ku kompa. Big Fizzo nshobora kumukompara no muri rinzero wose mu Burundi. No. Nta numwe ushobora how gusari abamukompara kandi dufise abaririmbyi benshi antukana bariko baravuka bakora gose kandi baza akazi. Bazi n'umuziki mwiza, bazi no kuririmba umuziki mwiza. Ndashaka gutaginga benshi cyane. Ndashaka gutangiga Dramati. Yakuriyeyo. But at this time ni hagiye kwerekana talent yiwe. Ndatanginga Sabi. Mzee wa Niko Bize. Niko Bize. Ndatanginga MB Dada. Ndatanginga abaririmbyi bose bakorana bikora neza mu mwanya ndabwira ati Iwana mwandanye mutwika so kuvuga uko je numva umengo ukura bibagira gose. No, kuvuga ko Big Fizzo ari we king y'umuziki abo bose baraje. Baje Big Fizzo ari muririmbyi akomeye. Hari numwe yatanguriye Big Fizzo muri abo mbwiye. No. Nta numwe. Sivyo? Nta numwe ninde. Ako barakubwira ngo ubukuru si imyaka canke uburambe. Oya, apana uburambe mu muziki Big Fizzo muri abo bose bamaze kuririmba. Nta numwe yaje abo bose umbwiye. Nta numwe yatanguye umuziki Big Fizzo ataratangura. Nta numwe yakubise hit Big Fizzo atarakubita hit. Nta numwe afise hit isumbi ya Big Fizzo. Muri abo bose. Hit. Do you know the meaning of hit? Okay, ninde. Man hits amazakubiswe. Hit turaziriko kuri Lala yakiriko na Chris Easy kumuna karaja kwiraba ndambwira ngo uja kuraba hit song. It's good song, ni indirimbo nziza. Hit. Ariko ntushobora kuyinganisha ni yangangari ya Big Fizzo. Seriously? Ntushobora kuyinganisha Big Fizzo no muririmbyi. Nakandi kanu karimwo. No. Uno musi kapitene twara twicarana guys ariko ambwira ko kino ca Dramati. At this time twagiye kuri Big Fizzo ndabatera inkuru. Ibintu birateye ubwo. Amakuru ya Dramati. Muri no mwanya rikakori ko tayizi kuri update gose kuvyerekeye umuziki w'u Burundi ahugeze muri no mwanya vyiza nuko no manza ngasigurira abantu yuko kuko abadukurikirana ni benshi hari abanyamahanga rero bari muri Canada hariho abantu bari mu Burundi tu vois ariko yazimye umuntu wawe inde Dramati akakora kino na this time jewe kapitene ndi nk'ambassadeur w'abaririmbyi kuko nkora kuri radio FM sawa ambassador abadukurikirana nkora kuri radio FM y'u Burundi mu kiganiro ciwanje mvuza indirimbo z'abarundi gusa hari ukuntu nshaka guha agaciro indirimbo z'abarundi nta ndirimbo y'umunyamahanga n'umwe mvuza kuri radio iyo jewe ndi kuri micro ndavuza indirimbo z'abarundi bose kuko ikiganiro canje kirampremeta kuvuza indirimbo z'abarundi. Rero muri uwo mwanya ntegezwa kuduza ibendera ry'igihugu. Rero kuba navuze Big Fizzo ngo niwe ari kwisonga nuko yamaze gukora imyaka myinshi kandi no ku mahadi indirimbo zibo bazisaba cyane. N'abari ko badukurikirana benshi n'abafana ba Big Fizzo nitwoshaka kunganyisha abaririmbyi. Dramati nawe umbaje ngo amakuru yiwe ndayamenya. Amakuru ya Dramati ndayamenya cyane kuko ndumenyesha amakuru ntangura kumenya ama update imbere y'abandi. Ya Amerika tunicarana naho mbwira iki gikorwa cya Juno Kizigenza ya gikorwa cyarasohotse ndavuga ati wa mujama n'umufumo wallahi. At this time nawe rero mugenza wawe ewana yifusa uburenge. Umviriza ntimuvuge ngo Dramati ntariko arakora.
Dramati afise indirimbo nyinshi ziri mu gikoni. Duheza hits. Iyo ndirimbo mwumvise ya Dramati ari kumwe na DJ Paulette na Juno Kizigenza. Hari izindi nyinshi ziri inyuma abantu bataramenya. Very soon hazosohoka indirimbo. Sinzi ko twibira akabanga wenda kwemera. Dubumenyesha amakuru ni mpamvu nkeneye mbanza amakuru menshi. Twavanze nicyo kintu ca Dramati. Kuvyerekeye Dramati afise indirimbo benshi bazotangara. Dramati afise indirimbo ari kumwe na duhere ngaha mu Rwanda afise indirimbo ari kumwe na umuririmbyi Davis D. Dramati afise indirimbo na Davis D. Shine Boy. Yeah, Shine Boy. Bamwenye mu ndirimbo ya Dede. Indirimbo ya Dede benshi barayizi. Dramati arafise indirimbo arafise n'indi ndirimbo na Juno Kizigenza. Urabona ijya bumvise? Ijya ni DJ Paul na Juno Kizigenza. Na Dramati. Ne hariho indi ya Juno na Dramati. Dramati afise indirimbo shasha yitwa Hoshi. Ijya turayizi. Dramati afise indirimbo shasha yitwa Police. Ah bon? Urumva? Dramati afise indirimbo shasha yitwa guys ni nyinshi. Iyo byose nibiko biratekwa. Nibiriko biri mu gikoni. Rero abantu bakunda Dramati babandanye bamushigikira, umuhungu wanyu nazogugira bata hasi. Twebwe abonyesha makuru tuhari kugira ngo tuba makuru. Mama ibona kwa mbali. Ya tugaruke kuri kapitano wa Jean TV. Kapitano wa Buja Hit. Watubwiye yuko watanguye gukunda ibintu bya journalisme kuva ukiri muri 7e. Of course. Umwaka w'indwi ko batariko baratwumva neza. Watanguriye he kugira ngo ugire kuhaje gose byaje gute? Kuko 7e ziba zikiri rêve, no? Ziba zikiri indoto umuntu yumvira akabwira ati je ibintu ndumva ndabishaka. Warumvise ko ufise ikijwi kinini n'ikihe kintu cyakwatiye kuvuga ati ubu rero haguruka. Of course. Nagomba mvuge rino jambo mu kubwira abantu baradukurikirana kumbonesha kure. Ntimuze mucika intege iyo ufise indoto. Cyangwa ufise impano muri wewe. Burya tugeze mw'isi y'impano. Isi tugeze ko isaba kuba dufise impano nyinshi cyane. Abaririnzi baraja hanze bakoresheje impano yabo. Bakaronka amaviza. Sat baheruka kuronka visa azoza kuririmba hanze. Kubera impano yiwe. Si kubera ngo yahereje ngo afise ama diplome ngo afise ngo ama bac Carolia afise ama degree yahereje ama university. No, ni impano. Impano yo kuririmba. Turi mw'isi y'impano. Impano ni nyinshi. Hari abakinyi ba Saido nibazonkiza bari muri Tanzania kubera impano. Rero ntuzucika intege. Kapitene ndibuka natanguye gukunda gukora journalisme niga muri 7e. Nkurikirana mu masheni yo muri Tanzania, yo muri Etats-Unis za BBC, ndazikurikirana mvuga ati I hope one day nzobumenyesha makuru. Ndifuza kuzobumenyesha makuru. Narabikoze ndabikora ndaduga buke buke, ndugurura akantu kiwanje kuko nk'ikiga 7e sinaronka ngo nja kumenyesha makuru ngo banyize. 8e ntaho nari kuronka. Ariko narakoze Buja Town barabona Evre zanje barankunda. Apana Buja Town, Buja Hit. Birasaba abantu b'Imana. Buja Hit TV kuke yubahwe yarigeze kumfata mu mugongo aranshigikira arambwira ati kapitene ndakubonamwe impano maze ndakora. Ndaja muri Buja. Aho hari ubwa mbere utanguye kuja muri journalisme. Ndibuka narigeze kuja kwa Landry. Landry yaratanguje naratangura. Ariko Buja Hit iri imbere ya Hit Top. Okay. Buja Hit yatanguye kera. Nagiye gukora muri Buja Hit kera, Ben yagikorera kera. Naraje muri Buja Hit naramwigira Landry promoter benshi baramuzi. Nkamubwira ati Landry promoter wewe uri watanguye gukora imbere yanje. Rero jina bomwigira kiri muri Wakala TV. Ego. Ico gihe ndibuka Landry promoter twabana hafi. Mukamenge abakuri 13 abakuri 14 Tifu Musafa abakuri kombi abakuri 14 Landry je nanje n'abakuri kuri 13 naragenda nkamubwira nabona akora mu kuma TV online je nkiri ku ishuri nkiri mu finaliste ku ishuri naraja kwiga université tu vois Landry akora bya bintu ya Evre zanje nakunda kera mbona zikora mvuga ati
kugira ngo nanje shike hajya reka negere umuntu abikora ndamwigira Landry ndamubwira ati Landry ndafise ikintu kiri muri jewe kapitene ndifuza kumfasha unyereke inzira kugira nanje nzovuga ati hari umuntu yafashije byaramugoye yari bize akazi kari kamubanye kenshi nawe no kwiyubaka no kugira yiyubake ndamutahura byaramugoye yari ko ariyubaka ndamusaba amaprograme arancenga ariko je naciye mfata muri faso ya positive sene kuce ndabicana muri negative ngo ariko arangarako ngo ariko arabura umwanya ngo yaranyihojeje ngo ntiyamfashije no ngira yabaye busy ariko niwaronka umuntu aza kukubwira ati bro mfasha hano hantu ndifuza kumfasha uzumufasha Landry arambwira ati sindi busy niko busy kapitene niko busy ndamuraba Landry akano bengo ni record yakugumye mu mutwe it seems like yambwiye ati kapitene niko busy gandira na If Bali okay Landry abyeganira If Bali ndavuga ati okay reka mbandanye university nize university mu Kigobe ndabona ego ndiga university ndavuga ati reka nitegure nanje natangura kuduga nubwo ntigeze mfashwa no nasabwe ubufasha ndagerageza kuduga buke buja hits baranyakira ndakora ndaja muri more time ndaja muri BTV nakoranye na Spox muri BTV gatoyi baranyakira mpura n'umudirectrice mwiza biraryoha ego guys ndabibutsa yuko je nahuye na Captain muri More Time TV en fait niho namumenye de la Cap so Captain tukiraho nyene kwa Landry Promoter hari ibintu barimwo na Simbizi Landry Promoter yarisabiye yanuvuga no kwisabira Simbizi nawe acamubwira ati wowe uriko urasabiriza nkumenyesha makuru ngira ngo uca wumva ahantu nshatse gutagetinga ucobona ahantu nshatse kuvuga umwe yisabiye kugira promotion PRIMUSIC we nawe acaramwinjira ngo ikarasabiriza bijye bintu wowe bivuga ko ikihamawe kweke udasaba Landry Promoter gusaba deal muri PRIMUSIC si kosa ico nico kintu gihora kinanira abantu benshi iyo ubonye ahantu hari marché nturindire ngo bajye abantu baze bakurondere nturindire ngo amazi kandi aza kurondere Nice Sky nturindire ngo Aquavi izi kurondere nturindire PRIMUSIC izi kurondere ufise project yiwawe begera ubabwira ati ndashobora gufasha ibi dukorane bimere neza yarabisabiye baramwemere none ariko arakorana nawe arakorana cyane okay none uwo Simbizi uvuze ariko akorana nande muri no mwanya Simbizi at this time ibere muri ni drip show none n'uyuhe rero ari yakoze neza n'uyisabiye yararonse n'Imana ivuga ati tuyisabe Simbizi avuga ati yarashatse kwishira hejuru gose aduse ukarubanda ashatse kwerekana ko kumengo turasabiriza ashatse kwerekana ko kumengo badahari ntitwobaho bon kandi bo turondeye bakaturiha amahera menshi ofite iyo myidogo ya Simbizi nayo navuga ati ratahuritse oya reka tubibarekere bazovyimarira ku mbuga zabo ego kuko abarundi hari ibintu byinshi bifuza kumenya gira akajambo mbwirira basi Landry Promoter Landry Promoter ikintu kimwe namubwira nuko nabandanya akora cyane abandanya agerageza akorera igihugu akorera Uburundi nkuko natwe turiko turabikora agerageza doza impano z'ukuri areke kumugotwesha cyane Linoji ndiko ndabiraba Landry Promoter ari mu bantu bamujyamise cyane Linoji n'umujene azi kuririmba n'umujene azi gukora yarasohoye indirimbo yiwe Legend nta makonsera bariko arakora hari amakonsera urabona Linoji akora kubera iki yarasohoye indirimbo ariko ugasanga kwifunga bisigura iki abantu baba bakeneye kukubona none nk'ubu unye Linoji yoza kuririmba Legends abantu ntibo yakirana n'ige vibe of course uravyumva afite indirimbo nyinshi Linoji yaririmbye twarakoranye iganiro kera tarasohora indirimbo ya Legend afite talent ujya mu jeune Landry aramujyamitse namuvyure akore kandi amenye yuko imyaka iri kiragenda amenye ko ari urungurundi runganwa ruri nyuma
nongera ntumire n'abariko baradukurikirana yuko muri uno mwanya kapitene ndi mwihiganwa ry'abamenyesha makuru bo kuri radio, kuri BB News. Kuri BB News urashobora kuja kuri BB News ukantora ego maze ni Instagram ya BB News, wandika BB News kuri Instagram uza kubona ifoto ya kapitene hajya haraba abandi bamenyesha haribo ba Mipro hariho n'abandi benshi bo kuri iteka ariko kapitene natowe kuja muri finale twanguye muri demi finale mwo bane finale imwe batanu. Merci kubantoye n'abandi ngoma ndabasabe mu cubero cyanyu guys please. Dusimbere twese kuri IG wawe kuri IG ya BB News and then dukole like oui mukole like na commentaire ku izina ry'iwanje kapitene ndi kumwe na ba Mipro ndi kumwe n'abandi ego ibaze rero muri uno mwanya ndiko mpiganwa n'ivyo bihanganye ouais. Wow. Nivyo gushima Imana. Félicitations quand même. Hauza cover twahita tugira gaciyazi. So reka ndagushimire cyane capitaine de la capitale. Oui. Mwakoze cyane kutwitaba. C'est un grand plaisir kuri Budgeton TV. Oui. Nizeye ko n'undi munsi nitwabakenera muzotwitaba quand même, no? Of course. Umunsi wari wese muzonkenera ku makuru y'umuziki ariko ari pasa mu gihugu cy'u Burundi nzoba ndi tayari. Ndababwira abantu bariko baradukurikirana ati vuba mwitega ibikorwa byinshi by'abaririmbyi banyu b'abarundi bariko barakora cyane. Satbi ari muri Tanzania ariko arakora indirimbo nshasha vuba araja muri Sweden tuze tuyakira niteka indirimbo. Satbi yaranterefonye arambwira ati kapitene muranda kumva uriko urakora ikiganiro ciza cyane uriko urakora ikiganiro ciza cyane kuri radio ya PJ Classic FM. Satbi ambwira kapitene umunsi nsohora indirimbo imodokari warayisupport urayivuza cyane abantu barayikunda ino ndirimbo ngomba nkore iri muri Tanzania. Iyo ndirimbo iraryoshe indirimbo wait yavuze ati indirimbo ndiko ndakora muri Tanzania kapitene reka ndakugurunkire video andungire ka video gatoya so please mitege ibintu bikaze cyane wakaduhaye twagacishaho. I'm gonna give you maybe. Oya jya ndirimbo imodokari for real reka ngene ndabahaye témoignage. Nari kumwe n'abantu tuvuye Nyanza like. Oui. Then indirimbo ndayivuza muri Bluetooth wanje mu modoka yabo. Ndayivuga umutamakazi nimba ari mu myaka mike yarafise nka 68 ans. Wenyene yaradutse aravuga ati indirimbo iheze indirimbo baramanje barayumviriza banumye n'itiro ryinshi n'uburuhe. Zanumva baradutse umutamakazi araduka aravuga ngo aririmbye neza bavuze neza vraiment ndavuga ati da my man natwitse we are empire. So guys reka nshimire cyane abantu mwariko murakurikirana Budgeton TV. Nshimire cyane Jamtari yarambiwe hari inyuma n'ikiganiro. Nshimire cyane capitaine de la capitale. Nshimire cyane Tifu Msafi yatwambitse. En tout cas ukeneye kwambara neza ukeneye gutwika ukeneye gusala likes turondere Tifu Msafi kuri Facebook page ni Tifu Msafi stylist of course kuri IG nuko nyene. I thank you ko. So let me say thank you so much. Reka twese tubabwira ngo reka nanje nshimire ko radukurikirana ndababwira ati muje kuri IG ya BB News mushobore kugira like ku ifoto yanje kugira ngo durabe ko twoganya 800,000 ndiko miganirwa 800,000 y'amarundi uzobu wa mbere. Hari jewe Mipro nundi na Aston akeza no iteka FM ikingi n'abandi bantu benshi bariko barahigana. Rero guys ndabasavye nzobu wa mbere nka hagize umu volontaire yashira 800,000 ngaha anya guhamagara nga yakwirere higanwa ni wacuripa mucanke nakajya ka wadura gake. No ihiganwa ni ikintu ciza ni ikintu c'agaciro. Merci beaucoup nitwa capitaine. Thank you so much, guys. Kora subscribe, tukore share, tugire commentaire. So we love you so much. Merci. Ciao, ciao.